Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro Power of the World cyangwa se ubushobozi bw'ijambo. Imana ibahezagire, ubuntu bw'Imana babonekeho aho muherereye. Yesu abaho umugisha kandi nawe ugire ubuntu bwo kushobora kumviriza buno butumwa bwiza. Umwami Yesu aguhezagire cyane. Uzi ijambo nifuza ko dusangira ijambo rivuga ngo ubwire ukwizera kandi ukugira neza niko kave mu mutima wawe. Ntugahagarike gukora ineza, ntugahagarike gukora ikintu ciza. Uko biri kose abantu baguhemukira, abantu bakuvuga ukutari, abantu bagufata ukundi, ntukareke gukora iciza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Abaheburayo igice ca 13 ku murongo waho wa 16. Turasoma mu izina rya Yesu. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Bene data, birashoboka ushobora gukorera ikintu umuntu akacibagira, ariko Imana yoyo iyo ukoze igikorwa ntishobora kucibagira. Habayeho Scorpion imwe n'umugabo umwe. Scorpion iragwa ahantu mu kinogo, igwa ahantu idashobora kwikurayo. Hama uwo mugabo yarasanzwe ari umugira neza, ashitse asanga abona ukuntu hanyerera ikiragerageza kwikurayo ariko bitayishobokera gushobora kuvayo. Hama rero uwo mugabo atangura kugerageza gushobora kurondera ukuntu ashobora gukura iyo Scorpion muri ico kinogo yari yaguyemwo, ariko iyo Scorpion ntibone ko uyo muntu ariko agerageza kuyigirira neza. Uko agerageza kuza kuyikuramwo, nayo ikagerageza kwasama canke se kugerageza kumuhekenya canke se kumuruma, ahandi nayo ikagerageza kumutera ubumara bwayo. Ariko uwo mugabo nawe ntahagarike kugenda kuyitabara, ariko nayo uko amanura ukuboko agiye kuyitabara, nayo iyo Scorpion ikaza ije kumurya, ije kumubabaza. Arabigerageza cane, ariko mu nyuma uwo mugabo aza kuza kuyiterura, arayikurayo, arayifata byamugoye cane, byamuruhishije cane, arayiterura ayikurayo aho hantu yariri, ayishira ku ruhande. Iyo Scorpion imaze gusohoka iragenda, ntiyavuga merci, ntiyavuga ngo wakoze, ntiyavuze ngo urantabaye, nta nubwo yatahuye ko byari byananiye kuvaho yari yaguye. Ariko haje umuntu arayifasha, irayikurayo, igenda itanavuze merci kandi igenda itanasezeye. Umwami Yesu adufashe cyane. Hama rero bimaze kugenda uko, abantu bararenguka barabaza uwo mugabo ati kubera iki irya Scorpion wagumye ugerageza kuyitabara no kuyikura hariya hantu, mu gihe yoyo yari kiragerageza kukurya, mu gihe yoyo yari kigerageza kugutera ubumara, igomba kukurya, yasamira kukurya, ariko nayo igwana intambara, ikagwana intambara yo kukurya, nawe ugwana intambara uyo kuyitabara. Uyo mugabo aravuga ngo ntibatangaze cyane, muri kamere yanje, mu mimerere yanje, kugira neza niyo ngeso yanje, kugira neza niyo mimerere yanje, doing good things is my nature. Ariko ntimwibagire kandi yuko muri kamere y'iriya Scorpion kugira nabi ariyo kamere yayo, ukujyana, ukuterana ubumara bubabaza niyo kamere yayo. Rero kuba nagomba kuyitabara ikagomba kunjya ntibibatangaze cyane, ariko jewe nakoze icari muri jewe. Bene data, ibihe bikunda byoroha bigoye, bikubabaje, amajambo mabi, amajambo reflectinga kuri wewe aje kukubabaza, agaruka kuri wewe mu gihe wakoze ikintu ciza, ariko wewe ntuhagarike gukora iciza. Naho abantu batobona yuko mu bisanzwe iriya Scorpion yari guhisha ingeso, ikavuga ngo naho nsanzwe njyana, naho nsanzwe ntaca bugufi, naho nsanzwe ntatekereje, naho nasanzwe ntari umuntu mwiza, kuyu muntu ari karamfasha, ari karantabara, reka niyumanganye shobore kuva hano hano. Ariko kubera yari ingeso yayo, hari abantu naho wokorera ibyiza batazopfa bahindutse, hari abantu naho bagaburira, wobambika, wobagirira neza, batazoreka kukuvuga urusaku, batazoreka kukuvuga nabi, hari abantu naho bagurira amazu, naho bubakira, naho bigisha, naho batabara, naho bafasha, naho bahindurira ubuzima, naho bagirira neza ishoboka, batazoreka kukuvuga nabi kandi batazigera babona yuko iyo neza wayikoze ku buzima bwabo.
Imana idufashe cyane. Mwene data, ntugahagarike gukora ineza, ntugahagarike gukora ikikurimwo, ntugahagarike gukora ineza Imana yakugize kubayo ngo uyihagarike kuyikora kubera yuko ibihe byabaye bibi. Wewe kora ineza, kuko Bibiliya yatubwiye ngo kugira neza, gufasha imfuvyi, kugaburira abatishoboye, kwambika abatishoboye, gutabarana, gufashanya, gukora, gufasha abandi, kuremesha abandi, kutabara abandi, kuba hafi y'abandi. Ntukareke kubikora mu gihe Imana yagushoboje kubikora, kubera yuko you never know what tomorrow may bring. Uyu munsi ushobora kuba wishoboye ariko ejo naho ugashobora kuba utazoba wishoboye. Imana ikibuka ibikorwa wakoze, ishobora no kudaca muwo washoboye gutabara, Imana igaca no mu wundi. Rero kugira neza mu buzima bwawe ntimukavyibagire, ntukibagire gukora ineza. Umuntu yibutse ineza yakugiriye canke se wewe umuntu akibuka ineza wamugiriye ni byiza. Atabyibutse naho nyene ntugacika intege ngo biguhindure kuba uwundi muntu mubi, biguhindure gufata ingingo mbi zo kutazongera gukora iciza na gatoya. Imana yo mu ijuru izoguhemba kuko ineza yawe n'uruvyaro rwawe, Imana izogwibuka kubw'ineza wakoze. Gerageza rero gukora ineza, ufashe, witwararike, ukora ibikorwa bitandukanye. Umwami Yesu aguhezagire cyane. Birashoboka ko uba waracitse intege ugafata ingingo nyinshi zitandukanye kubera yuko abantu wafashije baribagira, urakomereka. Hari abo wigishije, hari abo wagaburiye, hari abo wahinduriye amateka, hari abo wahaye amafaranga, hari abo wabaye hafi, hari abo witayeho, hari abo witwararitse, hari abo waremesheje, hari abo wisacrifiye. Uragerageza kubereka yuko bakunda, mugabo ntibigera betahura cyangwa babone gwa rukundo wagerageje kubereka yuko bakunda, hama baribagira. Imana igutabare, ntucike intege kubw'izo mpamvu zose. Naho babyibagiye, uyu munsi akaba ariho bakuvuga nabi, uyu munsi bakaba batibuka ikintu na kimwe, uyu munsi bakaba badahereza agaciro ikintu na kimwe kuvyo wabakoreye. Ndakwinze mwene data, wewe ntucike intege, nturambirwe. Keep on doing good things because God will reward you. Imana izoguhezagira kandi izoguha umugisha. Yari Nitezuwera Justin, mwari muri kumwe, mwariko muraganira ijambo ry'Imana. Reka rero ndagusengere wewe ushobora kuba waracitse intege ukadendebukirwa kubera yuko abantu baguhemukiye, kubera yuko abantu wacitse intege ugacibwa intege n'ibyo wari witeguye ko abantu bazokumarira ariko ntibabikumarira bikaguca intege. Mana ndamusengeye umwene data yafashe ingingo mbi zitandukanye kubwo abantu bamuhemukiye, kubwabo yari yizeye ko bazomugirira neza nabo yagiriye neza ariko ntibavyibuka, agaca acika intege, agafata ingingo mbi, agafata abantu bose kari babi. Subira umuremeshe, umushireho impamvu, umuhuze n'abantu beza, abone ko n'abantu beza babaho. Mu izina ryawe gira Yesu Kristo Umunyanazareti, umuhezagire kubw'imirimo yakoze, abo yagaburiye, abo yahezagiye, abo yabaye hafi, abo yatunze, abo yashize mu nzu, abo yitwararitse igihe kinini, ababyibagiye, ababyirengagije. Mana bimuhezagirire mu izina ryawe gira Yesu Kristo. Naho babyibagiwe, wewe ndabizi neza kutabyibagiwe kuko warabibonye kandi niwigera wibagira kuko ko wari urejo n'umunsi ni kuri. Bless him, bless her, umugisha ushishikare kumukurikirana mu izina ryawe gira Yesu Kristo. Amen.